Ndabaramukije amahoro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndi Papa Teddy, ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu umuhigwe ninde gica ku Mwamba TV. Umuhigwe ni ikibazo abantu benshi bibaza kandi bakagisobanura bivanye naho bahagaze n'ivyo barimo n'urwego Imana bashikanyeko n'ivyo bafise n'ivyo batunze n'ivyo bagezwe mu buzima bwabo bwa misi yose. Umunsi afise ingene yo kwita umuntu ahiriwe ingene ameze, mwandi majambo bivanye nuko ameze. Ariko muri kino kiganiro cacu turaza kurabira hamwe ijambo ry'Imana rivuga iki, inyuma yuko abahama bavuze, inyuma yuko abakumbura baguze atunga bavuze, abakomeye cyane bavuze, abo ubuzima bunyaruka kuza babivuze, none ijambo ry'Imana rivuga ku iki, ryitwa umuhigwe, ritura ko umuhigwe arinde. Dusome mu gitabo ca Zaburi igice ca 40 umurongo wa 4a. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo hahigwa umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho. Aho gushira ivyizigiro hano musi y'izuba arahari, ku bavukanyi, ku bakozi b'Imana, ku bahambaye, ku bantu bashizwe hejuru, ku biwanyu bari hanze y'igihugu, ku bana bawe bateye imbere cyane, uwo shobora kubashirako ivyizigiro. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse ko umuntu ahiriwe ari umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho. Uhoraho niwe wenyine adahindagurika, uhoraho niwe wenyine yamyeho. Ikintu cyose wanga kwa maso kirashobora gusambuka kikagenda, ariko uhoraho nasaza, napfa, nasubirizwa n'amatora, nakugwaho n'abantu, ko niyashizweho n'abantu, uwo yamaho. Umuntu ashize ivyizigiro kuri we, ubuzima bwiwe buzoba ubukomeye cyane, kandi amaherezo yiwe azoba meza. Wovuga ati none umuntu ashira ivyizigiro vyo kuhoraho gute? Mbega no kuririmba, mbega no kuja mu rusengero kenshi, mbega no kugenda wunamye. Ariko nagomba gufasha biciye mu ijambo ry'Imana yuko ivyizigiro bihagaze ku ijambo ry'Imana. Hano musi y'izuba Imana yadusigiye ibintu bibiri bikomeye cyane mu buzima bw'impwemu. Yadusigiye ijambo ryayo ridufasha, ritubwira amasezerano yose idufitiye, ritubwira amasezerano yose yateguye kuri twebwe abana bayo, kandi yadusigiye na mpwemu yera adufasha gutahura, adufasha kubona icyo twokora, ko tugende tugashaka kubikora neza. Rero ivyizigiro bihagaze ku majambo y'abantu, bihagaze ku nkuru z'abasokuru, bihagaze uko ikibanza n'imico n'imigenzo bigenda. Ivyo vyizigiro tukajya kubashaka gusambuka, ariko ivyizigiro bihagaze ku ijambo ry'Imana ryo ridahindagurika, ridahindurwa n'ibihe, ridahindurwa n'uko imvura yaguye, ridahindurwa n'uko habaye umuyaga mwinshi, ariko ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryashizeho amatangiro y'isi, ni ijambo ryatangwa imbere y'ikintu cyaco cyose, ijambo ryamyeho. Ijambo ry'Imana n'uwaryizigira washaka kumbwira ati byo ndaririko ndavyizigiye ariko byaratevye, ashinabwiye ngo ntucike intege, ntunanigwe, ivyizigiro vyawe ugumize kuhoraho. Hari abantu benshi babonye bitebaganye baca bivamo, bakavuga ati byo ndiyakiriye, nibizokunda, imyaka ibaye myinshi, umutwe ndawusengera. Ariko ndafise icyo nagomba kubwira, yuko kukiriho ucumva iri jwi, ucumva ukigendagenda, kukiriho igitangaza kiracashoboka. Ntiwiyakire ngo nibizokunda, kuko ivyizigiro vyawe niwabigumiza kuhoraho amaherezo yawe azoba meza. Umuntu ahiriwe ni umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho. Kuhoraho ni ijambo ryayo, ni kumvira ico mwe yakubwira. Ico ijambo riva ku ufise uragifise, ico riva ku wahawe uragifise. Nubwo biba bitebaganye
batajurabona ni ikibazo cy'umwanya umwanya kuva uno munsi rero wowe ukukanye kino kiganiro uhitemo canke ushishikare gushira ibyizigo byawe kuhoraho nitetereza butebuke amaherezo y'abagorotsi ni meza cyane mwarahezagiwe cyane amen tuzosubira mu kiganiro gikurikira umuhigwe ninde dusenge mu izina rya Yesu turagushimiye ibyizigiro byacu biri kuri wewe hari n'abandi batabigushirako ariko turabigushizeko turagufite icyizere dufite icyizere yuko ijambo ryose watuvuze ko uzogikora mu izina rya Yesu amen.